bakunzi ba radio televiziyo buntu mu gice ca mbere mwarumvise yuko twariko turarabira hamwe ku bijanye n'ingwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko twarabiye hamwe iyo ngwara iyo ariyo turabira hamwe n'ikiyitera muri kino gice ca kabiri tugomba turabire hamwe rero mbega kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko umuntu yoyikingira gute nibihe umuntu yokora mbega birashoboka yuko abantu bayirandurana n'imizi turabandanya rero na muganga Agapiti Uwamahoro turongeye kubaha kazi ndabashimiye cyane ego mu gihe ca mbere rero nkuko narimeje kubivuga twaravuze ku bijanye na kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko ibiyitera turabyinjiramwo ubu naho rero twagomba turabe ibijanye no kwikingira birashoboka yuko kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko abantu bayikingira ego birashoboka cyane gose murakoze nkuko mubivuze twari twaganiriye mu kiganiro ca mbere tuvuga iyo kanseri yariyo ikiyituma ivyivako twavuze ingene abantu bashobora kugira hajya abantu bagira imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye kuko nyene ko umuntu arangura imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye niko bishobora gushika kuhahura n'abantu banduye uwo mugera hanyuma nawe akaba wanduye ndiko ndavuga urumva yuko umugabo nimba uyu munsi aranguye amabanga n'umukenyezi asanzwe afise uwo mugera hanyuma nawe agenda wujanye akaja kwanduza umukenyezi wiwe canke kanduza abandi bakenyezi gutyo abantu bakagenda baza barahana no kuvoma no guhana urumva ko ari ibintu bigoye cane gose no kugira transfer ni ibintu bigoye cane gose none rero tumaze kumenya yuko iyo ngwara ya kanseri ifatira mu gwinjiro rw'igitereko yuko ari ingwara yandurwa mu bijanye n'imibonano mpuzabitsina kuvuga yuko umuntu arashobora kuyirinda mu kuyirinda rero no kuvuga yuko icambere coco abantu bo kwirinda gushurashura bo kwirinda gushurashura kurumva uko ushurashura uburi kurarondera kwandura uburi kuragwiza sino yitangwa amahigwe mugabo sinzi ngene no kucita amahigwe ataryoshe sinzi ngene umuntu yoyita ariko reka nitwitize iyo jambo uburi kuragwiza ubushobozi bwo gushobora kwandura iyo ngwara rero no kwirinda gushurashura ikindi naco ku bantu bubatse urumva no kwirinda imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye muri make boguma hamwe no kuguma hamwe bagume muhiraho no kuguma mu rugo yego kuguma mu rugo sinzi ko umuntu yovyita kuguma mu rugo hanyuma rero ikindi naco mu mibonano mpuzabitsina abantu bo kwikingira iyo bikenewe harabo usanga vyagoye uvuga uti wihangane bikanka ko yihangana canke bavuga uti nyabuna guma mu rugo iwawe ugasanga navyo nyene biramunaniye no kwikingira twebwe nk'abaganga dusha tuvuga yuko ari kwikingira hariho abo usanga bavuga bati umuntu yagiye gushurashura mureke ntaco ibyo bazohuriramwo byose biramusha mugabo twebwe kubera yuko ari uwashurashuye ari utashurashuye agwaye twese twe dutegereza kumwakira kandi tukamufasha ntituvuga ngo wewe warashurashuye reka rero twe ntitukwakira naco tugufasha oya soko dusha tubigira urumva uwo bitari bushobokere dusha tumuhanura kwikingira gukoresha agakingirizo kandi ari nk'ububatsi urumva azoba nafashije uwo bubakanye ntamuzanire bya bindakuye hanze cane gose hanyuma rero ikindi naco umuntu yovuga nuko hariho urucanco ngaha mu gihugu cacu ruramaze gutanguzwa naho nyene mu gisata c'umugambi w'igihugu ujejwe irondoka ry'amagara meza ico gikorwa kiri mu bikorwa vyihutirwa mu ntara zimwe baramaze gutangura twibaza rero yuko ari umugambi uzobandanya utera imbere kugira ngo abantu baronswe urwo rucanco rero ruronswa abantu navuze yuko iyo ngwara urumva ingoma ndacibutsa kandi si vyiza burya ikitosubirwamo n'igitutsi nayo ikintu ciza wogisubiramo nta ngorane yego navuze ko ifatira mu mibonano mpuzabitsina no kuvuga rero abantu bakingirwa n'ugwaruka n'abana babigeme bakiri batoya
batararangura imibonano mpuzabitsina. Ko urumva bahejeje bagakingirwa no kuvuga abamaze kurangura imibonano mpuzabitsina ushobora gusanga baramaze kwandura uwo mugera. Ushobora gukingira umuntu rero ngo utange urucanco ku muntu yamaze kwandura, urumva yuko ntaco buri kuramufasha. Yego ubwo buryo bune no kuvuga kwihangana, yego kwirinda gushurashura, kwirinda kugiriranira kurangura imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, hamwe no gukoresha kwikingira n'agakingirizo mu mibonano mpuzabitsina, hamwe rero n'ubwo rucanco. Ivyo birafasha cane gose kugira ngo dukinge iyo ngwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko. Urumva yuko abantu boca babaho neza. Erega burya kanseri ni ingwara mbi uretse naho ingwara zose ari mbi, mugabo burya niyo umuntu yumvise ngo iyo umuntu abandi bumvise bavuga ngo agwaye kanseri baca batangura kubona batujya yapfuye. Urabizi no kuvuga yuko ni ingwara iteye ubwoba cane. Yego kuri ivyo bijanye no kwikingira nyene, mbega umuntu ntashaka gukoresha uburyo bwo kuja kwipimisha, barashaka bakamupima bakaraba atayifise nkumbure, navyo bikaba mu bijanye no kwikingira. Kwipimisha muri bimwe turavugana muri kiganiro giheruka yuko abantu vyiza bofata iyo ngendo yo kwitura amavuriro kugira ngo babapime iyo ngwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko. Ivyo bo bikora, ariko rero iyo ugiye kwipimisha ntibaca bavuga bati uyu muntu ntagwaye ntafise umugera utera ya ngwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko. Ivyo kumbure vyoja kugira ngo bashobore kuvuga bati reka dupima ahubwo n'ibipimo vyo muri laboratoire turabe ko umuntu atanduye hanyuma dushobore kumukingira. Ivyo kumbure nibizokurikira bijanye na vya bindi vyo gutanga urucanco. Navuze yuko urucanco niturashika kure, turacari mu ntango. Rero ngira ngo uko tuzogenda dutera imbere muri ivyo bijanye n'urucanco niho bashobora kuraba bati mbega tubigire gute. Ariko muri uyu mwanya abantu tubahimiriza kuza kwisuzumisha kwa muganga kugira ngo tubarabire ko ata bimenyetso vya bimenyetso mburizi ndavita kwa gutyo vya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko, canke rero tunarabe ko ata kanseri bafise, ko ata bimenyetso vya kanseri bafise. Je mvuga ibimenyetso muribuka yuko nigeze kuvuga yuko urashobora kubona ivyo ubona ntibica bituma uvuga uti iyi ni kanseri nyene y'ugwinjiriro rw'igitereko. Ariko ivyo ubona birashobora kugutuma uvuga uti uyu muntu arashobora kuba afise iyo kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko, mbere ukanabwira n'uwo mugwayi uti mu vyo tubona urashobora kuba ugwaye iyo kanseri. Kuko si bibi kubimubwira, murazi ko abaganga abantu benshi bakunda kuvuga ngo ntituvuga ukuri, ariko burya dutumiriwe kuvuga ukuri, kirazira guhisha ukuri umugwayi. Ukira kubimubwira ku buryo bitamuca intege, ntibimubwira kugira ngo bimusambure, kuko wewe umuha inkuru imwubaka. Naho rero bagwaye iyo kanseri uramubwira uti mu vyo mbona wowe ufise iyo ngwara, ariko hari haho bashobora kuyigupima neza bakaduha inyishu. Tugaca rero tubagenda tuberekeza aho bategereza kujya kwipimisha. Icambere nuko abantu baza kwipimisha tukabapima ko bafise ibimenyetso mburizi canke bafise iyo ngwara. Yego mwigeze kugacishamwe, ariko tukagarukaho kubijanye mwavuze ati barashaka kwitura hanaha mugabo murazi yuko abantu benshi bavuga ngo kanseri ngo ntikira. Mbega iyi yoyo kuri babantu twavuga yuko baba bageze kure, baba baramaze no kubona ibimenyetso ndetse no kwa muganga bakayitora, irashaka kuvuga igakira? Reka nsubiremwo ico nari navuze. Iyo kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko nk'ayandi makanseri atari make imenyekanye hakiri kare, no kuvuga itararandagata ngo igere mu bindi bice byo hirya y'ugwinjiriro rw'igitereko, iyo ngwara irashobora kuvurwa neza igakira. Ariko uko itogwa yararandagase niko bigora kwikira. No kuvuga naho ko kurandagata ishobora gutogwa yarandagase mugabo iri hafi,
ariko kandi ishobora gutorwa yarandagase igeze kure. Ico gihe umugwayi aho ibigeze hose hariho ico bashobora kumufasha bivanye n'uburyo buhari. Kandi n'abagwayi murabizi yuko nivyo mu gihugu cacu hariho uburyo tutararonka uyu munsi, hariho uburyo tutararonka sinzi ku kijanye na radiotherapy umenga ninaba nibuka neza umenga ico kintu ntikiratangura. Uburyo bita radiotherapy, hariho ubundi bita chimiotherapy gukoresha imiti. Rero hariho ivyo kubaga aho bashobora gukata ico gice gisanzwe kigwaye. Chirurgie irakora chimiotherapy. Hariho aho bimaze gutangura bamaze gutangura ubwo buryo, mugabo radiotherapy ndakeka neza yuko ataho barayitangura, sindabizi aho ndabivuga nzabimbabazi, ushobora gusanga bitanguye vuba kumbure ntarabimenya, ariko ico twumva nuko bitaratera imbere cyane ku buryo ababikeneye bose boshobora guca baronka ubwo buryo. Ariko rero muri ivyo ndabivuze kubera yuko hari abagwayi bashobora kuba bafise uburyo bashobora kuja kwitura amavuriro ageze kure yadutanze, ageze kure mu bindi bihugu. Abo rero uko ushobora kuja kwivuza uko kanseri ibigeze ibiri hafi ni kugira amahirwe yo gukira, mugabo kandi imaze kurandagata uko biba bimeze kose hari haho boshobora kugira ico bafashije umugwayi. Ariko urumva ukwigera kure nyene niko aho yoja hose bigoye kugira ngo bamukize uyu munsi. Yego murakoze cyane. Tubandanije, mwavuze incanco, twavuze n'ubundi buryo bwo kwikingira. Mu by'ukuri nk'abaganga murabona yuko abantu bakurikije zino mpanuro ndetse n'ibindi byose mwavuze, murabona yuko bishoboka yuko iyi ngwara igabanuka burundu ndetse iganahera? Guhera kumbure n'ikintu kigoye. Nkuko tuvuga tuti mbega malaria izohera. Malaria irashobora guhera nivyo, nk'ubu hariho ibihugu mu bantu biwabo usanga yaraheze kabisa, usanga yaraheze. Hari ibihugu bimwe bimwe nka biriya bihugu vy'Ubushinwa usanga malaria barayiranduye. Hamwe usanga umuntu bitega ko ashobora kugwara malaria ari umuntu avuye hanze, yanduye hanze, ari nk'umushitsi bakiriye canke umuntu wabo yagiye avuye mu kindi gihugu kirimo malaria hanyuma akaza yizanye. Mugabo rero ibi vya kanseri navyo nyene nibaza yuko ku kijanye na kanseri, iruhande yuko tumenya tuti iterwa n'uwo mugera, burya umubiri wa mufise amabanga yawo. Urabizi ko ivyigwa vy'ubushakashatsi vy'amabiri ko biraba, abantu bakabandanya barondera bati reka turondere ko atayindi mvo. Biragoye rero kwemeza yuko hamwe woshobora gukoresha izi mpanuro vyoca bihera, mugabo ico twemeza nuko izi mpanuro turiko turavuga ubu buryo turiko turavuga ibi byo kwirinda gushurashura, ibi byo kwirinda kugiranira imibonano mpuzabitsina n'abantu bagenda batandukanye, cane cane umuntu atikingiye. Yego nce mvuga n'iki nyene cyo kwikingira, ibi be n'urucanco, ibi dushoboye kubikoresha turemeza neza yuko iyi kanseri twoyigeza ku rugero kumbure itaba ikiri ingorane mu gihugu cacu. Mugabo uyu munsi uravye abagwayi bama bayitorwa, urabona ko ari ingorane cane cane ko baza kumenyekana ata kintu kinini umuntu akibafasha. Yego cane cane ko n'uburyo bwo kwivuza usanga butoroshe. Yego cane. Ntitwibagire kandi nongere ndagasubiremo kandi ntitwibagire kandi kuri ico kibazo nyene mwari muhejeje kumbaza, uruhara kugira ngo dushobore kuyirandura. Ibi byose kugira ngo bibe n'uruhara rw'iwanje jewe nka muganga, jewe nyene ku izina ryanje, n'uruhara rw'abaganga dusangiye bikorwa aha kwivuriro canke mu gihugu, n'uruhara rw'abaganga bavura, rw'abavuzi abaganga bavura ku yandi mavuriro, ariko kandi ni n'uruhara rw'umuntu wese kugira ngo dushobore kwigisha abantu ingene bashobora kuvyifatamo, kwisuzumisha, mugabo kandi n'ingene bategereza kuza barigenza kugira ngo bashobore kwikingira. Hanyuma uwo dusanze nawe afise ibimenyetso tukamenya ingene duca tumufasha, kumuri ntumukingo atahe aje kugirira ingorane muhira,
kandi hari ibigo bishobora kumufasha. Murakoze. Yego. Nkumbure mbere yuko turangiza tuje ku mpanuro ku migwi itandukanye uko mwanavuze uko n'abagabo nabo nyene hari uruhara, mbega impanuro mwotanga kuri abana bariya n'izihe? Ku bakenyezi uwamaze kumva ibijanye n'iyo ngwara nawe yomenyesha abandi, kuko burya waronse ubumenyi si vyiza kubwigungana. Aho buri kurikingira wewe wenyene ntuburi kurakingira abandi. Bwa burya mugenza wagwaye none kuja kumuraba mu bitaro ukamugemurira, erega uwo mwanya ntuba warawutegekanije. Wamuburiye hanyuma agashobora nawe kwitabariza hakiri kare ntagware, urumva wa mwanya wotaye uja kumukurikirana ntibizokunda. Umuryango we yotaye mu nzu agiye aja mu bitaro canke aja kurondera yaronka ubuvuzi, urumva ntazoba kibutaye. Burya tuba turiko turakinga ibintu cane, ibintu ingorane nyinshi cane. Abo bakenyezi rero bavyumva ni vyiza ko bobifata nkama, bakaza baraza kwisuzumisha, hanyuma bakirinda ibi vyo gushurashura twavuze, hanyuma bakirinda ivyo kurangura imibonano mpuzabitsina n'abantu batandukanye, hanyuma bakikingira iyo bibaye ngombwa. Muri babandi usanga bitari bukundire, uko nabo n'abantu twebwe tuguma nkuko twabivuze tuguma tubitwararika, bagumara abantu, hanyuma tukabandanya kubigisha kugira ngo baze bagaruke ku murongo, mugabo tubafasha tubarinda tubakingira. Abagabo nabo nyene bategereza kubimenyera, urugo n'urwa babiri. None hari urugo rw'umugabo gusa hano mu Burundi ntago tuzi, ntiruba urugo ntibagwita urugo. Abagabo rero nabo bategerezwa kubishiramo inguvu kugira ngo bwa mbere bavyumvise, babimenyeshe, bavyigishe, bigisha abakenyezi, bigishe n'abagabo. Hanyuma rero gutyo tuzoba turiko turafasha abantu kubimenya. Ababimenye rero baheze bisuzumishe kwa muganga, hanyuma urucanco nigwamara kugera ku ntambwe ishimishije baronka urucanco baruronke. Ego, hanyuma abisuzumishije nabo twebwe nk'abaganga duheze jewe umuganga nabo dusangiye ikivi duheze dukora ibitegerezo kugira ngo abo bantu tubafashe. Iyo ngwara tuzoyigabanya ku rugero rushimishije, mbega kubera iki tutoyituza naho navuze kwa kundi. Ego, ko uburyo bandanya butera imbere. Yego. Mbega intwaro yoyo mubona uruhara rwayo kugira ngo ibitigiri by'abahitanwa n'ingwara bigabanuke, ndetse n'abandura, kuko mu ntangamarara twavuze ibitigiri bitari bike uravye abantu ihitana ku mwaka, haba hano mu Burundi ndetse no hanze. Nk'intwaro yoyo mubona uruhara rwayo ari uruhe? Murakoze. Intwaro rero burya niyibazwa vyose. Ku mutumba mukuru w'umutumba niwe bazwa vyose, ubuzima bw'umutumba. Nyumba 10 ahajejwe burya nuko nyene. Burya twategereza kugira abo bantu bose bafise ubwo bumenyi, hanyuma bakaza barakurikirana neza abene igihugu bajejwe. Mustanteri mwikomine yiwe burya ajejwe ubuzima bwose. Buramatari nuko kuduga. Rero intwaro ivyo bintu itadufashije kuvyumvisha bene gihugu, cha dusanga twebwe ijwi ryacu ryashikiye kuri bakeyi. Kandi burya iyo umutware avuze ijambo ryiwe burya ari bitegeko. Rero ni vyiza yuko intwaro ibifata ikabiya mbere. Indongozi mu ntwaro no mu bindi bisata bakavyitwararika, kuko naho utoba mustanteri ushobora kubura ujejwe isata kinaka, umaze kumenya yuko bene izo ngorane zihari na urigisha, kuko muri kozere mugiriranira nabo muri kumwe, abo musangiye imirimo, mu biganiro mugiriranira, urashobora kugacishamwo abantu bakagenda bakamenya. Kandi ugasanga udometse akariro keza cane gose abantu bazoca bahanahana. No kuvuga rero abajejwe intwaro n'izindi ndongozi zose mimwe hari ivyo ico kijanye na kanseri y'ugwinjiro rw'igitereko twokigira icacu kugira ngo twigishe cane tuba turiko turabikora turi benshi, kubera yuko bisanzwe bitaramenywa n'abantu benshi cane.
gutyo abantu bakabimenya n'ingoga hanyuma bagaheza bakavyitwararika, abisuzumisha bakisuzumisha, abahimiriza imiryango yabo bakayihimiriza, abarondera abigisha ibijanye no kwikingira bakavyigisha, tukavyigisha turi benshi ico gihe. Hanyuma rero n'abavugwa mu bamaze gufatwa mvuge neza bakaba benshi. Ntidushaka ko abagwayi baba benshi mugabo abamaze gufatwa usanze mu bamaze gufatwa hariko haravugwa bakeya navyo kandi abari ingorane ukumva bituma yangwa rirandagata hanyuma bakazoza gushaka kuvugwa barasinzikaye. Je numva rero ivyo vyo ni inguvu zotuma dushobora gukora neza ikivi tukagisananira kandi tukakigeza kure, gutyo ugasanga iyo ngwara turayigabanije cane gose, abantu mbere turayibarinze, hanyuma abantu bakagira amagara meza kubijanye n'ivyo vya kansere ifatira ku rwinjiriro rw'igitereko. Usanga rero dufise abene gihugu dufise abakenyezi batagira iyo ngwara canke badafatwa mvuge gutyo n'iyo ngwara y'ugwinjiriro rw'igitereko. Murakoze. Bega twumvise yuko iyo bimaze kugera kure mbura amavuriro atari menshi ashobora gufasha muri ino ngwara, mbega none uruhara mubona rwa leta ari uruhe canke rw'ubushikiranganje kugira ngo ubuvuzi mu mavuriro yose canke menshi ashoboka bashobore gufasha abafise ibimenyetso, haba abageze kure cane cane nibo nkumbura umuntu yovuga, kuko mwatubwiye yuko gupima hoho bikorwa henshi. Ikijanye nico ubushikiranganje bwokora umenga nico mumbajije. Ubushikiranganje buriko burakora kuko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida buriko burakora uciye mu gisata cabwo kijejwe irondoka rijanye n'amagara meza. Nari nakivuze mu kiganiro giheruka, ubwo bushikiranganje buriko burakora kuko n'ubu turiko turavugana ndazi yuko hariho inyigisho zibandanya zitangwa n'uburyo bubandanya butangwa kugira ngo amavuriro ashobore guhangana n'iyo ngwara. Mwoca mumbaza muti none bwarahejeje? Oya ntibwahejeje, erega natwebwe nyene burya turi mu bwo bushikiranganje. Turi mu bwo bushikiranganje. Ivyo rero ibitegereza kubandanya rero bikorwa bigashirwamo inguvu nuko amavuriro aronswa ibikoresho bikenewe kugira ngo ashobore kwakira no gusuzuma abantu, hanyuma rero abagendana vya bimenyetso navuga vya bimenyetso mburizi, vya bimenyetso namye mvuga mburizi vy'ingwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko bagashobora kumenyekana, hanyuma bagafashwa bakavugwa bakanakurikiranwa. Abafise rero abasuzumwe nabo bagasanga bageze ku rwego bafise ibimenyetso bigaragaza ko baba bafise kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko, abo habakenewe ko bavugwa. Ico rero icokorwa ikeneye gukorwa ku rwego rw'ubushikiranganje nuko hogwizwa nuko ubushikiranganje gufata ya mbere kugira ngo habandanye hagwizwa ibigo bishobora kuvura. Ibigo urumva ibigo rero harimwo uburyo hakabamo n'abavuzi abaganga babizi bashobora neza kuvura iyo ngwara. Ego kugira ngo abene gihugu bapfanyigwe urugendo mugabo kandi n'uburyo tutararonka kugira ngo iyo ingwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko canke yandi makanseri uburyo bukoreshwa mu kuvura ayo makanseri nabwo nyene bubonekeye tubandanye dutera imbere. Kandi je nibaza yuko bizokunda kuko umenga amatwi asumira bari ku kivi, kandi twibaza yuko bizobandanya bigenda neza. Muri make rero hakenewe yuko amavuriro hagwizwa uburyo n'abashobora gupima bakigishwa, abakozi bakigishwa gupima n'uburyo bwo gupima bukaboneka, hanyuma ababonetse ko ibimenyetso mburizi bakavugwa, hanyuma ababonetse ko ibimenyetso vy'iyo kanseri nayo y'ugwinjiriro rw'igitereko bakashobora kuronka aho bavurirwa. Ego nayo inyigisho zitegerezwa kubandanya, inyigisho z'ubushikiranganje gusa ni bimwe navuga ni za twebwe twese, ariko kandi duhe indongozi zifashe iya mbere
indongozi mu bijanye na administration uburongozi nyene kugira tuvuze uburongozi burya duca tuvyumva umuntu aca yumva yuko kenshi tuvuze administration mugabo burya tuvuze kandi uburongozi hariho nibindi bisata ariko umwe wese akabigira ivyiwe kugira ngo dufatanire guhimiriza yego muga murakoze cyane ndabashimiye nanje dufashanye dushira ingufu hamwe kugira ngo tugire abakenyezi mu gihugu cacu batagira iyo ngwara ya kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko kandi noneho batariko baranayandura batimirije no kuyandura murakoze ngira ngo ni twasa kubikora ko n'undi munsi muzoduha akanya kugira ngo tubandanye tubasigurira haba kuri iyi ngwara canke no kuzindi burya mwebwe umuntu atabitavye nuko atobazi icajejwe nico mujejwe kubera yuko mwebwe mushikana ijwi kure twebwe iryacu rirafise aho rigarukira ariko mwebwe mushobora kuvuga rimwe bikaba bigeze kure bishikiriye abantu benshi cyarime no kuvuga rero nitworeka kubitaba mutwituye biri no kuzuzanya murakoze cyane ego bakunzi ba radio televiziyo buntu mwumvise duhejeje kuganira na muganga Agapite Uwamahoro mwumvise yuko twariko tuganira ku bijanye na kanseri y'ugwinjiriro rw'igitereko abakurikiranye kino kiganiro nibaze ko mwahakuye ibitari bike ikiganiro ni ngaha tukirangirije mukaba mwagishikirijwe na Claude Mvuyekure tukaba tuzosubira ubutaha